urambaye waremye urupfu amina rugipfu by'abantu inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Yes nuko reka ndabaramutse ndanabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu noneho abadukurikirana ku rubuga inshuti ya bose noneho akaba ari urubuga dukunda kubacishirizaho intahe kumbure zige zitandukanye n'abavuwe n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose aho mwamuzi ko ico kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gisanzwe gifise icicaro mu ntara ya Gitega noneho kuri no munsi w'igenekerezo rya 2025 ukwezi kwa gatatu ni nawo munsi kumburi twaramutse tuza ni inkuru y'incamugongo inkuru kumburi yababaje abatari bake noneho kuri no munsi ni uno munsi nyene aho tugarutse kuri no nkuru y'incamugongo inkuru yaranzwemwo umubabaro ntangiri inkuru y'umuvyeyi kumburi twabuze tutanka inkuru y'umuvyeyi yaje kwitaba Imana asiga ibibondo ndetse n'abuzukuru noneho reka mukanya gato cyane cingaruka ndababwira umuvyeyi Kaburente Emerienne yarinde mu kiringo kumbure yaramaze c'imyaka 67 ahemuka umwuka w'abazima inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. noneho imbere y'uko ndababwira neza na neza ninde Kaburente Emerienne umuvyeyi yaramaze imyaka ingana 67 banze mukurikirane aka video kumbure aho yari katera inkuru n'umuhungu wiwe Shimirimana Onesphore ari kumwe n'umufasha wiwe. Genda bafise nayo hasanze muri aba bose aguma impande yanje kugira nyene uryohe oya aho ryoherwe gute uryohe gunezero ryoherwa uri kumwe n'umusiti aha akaba yari yaje kubaramutsa mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ari naho kumburi uwo muhungu wiwe Shimirimana Onesphore akaba ari nawe muyobozi w'ikigo inshuti ya bose aho yariko aganira na nyina wiwe noneho atera inkuru na mama wiwe kumbure batwenga ariko kandi novuga yuko kwari nko gusezerana nkuko kumburiye mwariko murabiraba muri aka video kanyuma kafashwe umuvyeyi twabuze tutanka Kaburente Emerienne ari yaje kuramutsa umuhungu wiwe Shimirimana Onesphore mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose n'umuvyeyi yarangwa kumburi no gutera inkuru umuvyeyi yarangwa no gutwenga cyane umuvyeyi noneho muri rusangi yaranabanye neza n'ababanyi ndetse umuvyeyi noneho yari kirumara mu nshuti no mu babanyi no mu miryango kumburi akaba umuvyeyi aho yari yarangwa no gutera inkuru cyane ndetse akarangwa n'umutima mwiza. Kaburente Emerienne rero akaba yavutse mu mwaka w'igumbi kimwe n'amajana 958 aza kwitaba umuremyi igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025 akaba yari yubakanye n'umushinga ntahe ntukamazina Gaspard aho bari bafitaniye abana ndwi ifuro ya mbere yabo ikaba yaje kwizina rya Ntirampeba Febroni umwana agira kabiri wabo akaba ari Bizimana Christian nawe umwana agira gatatu akaba yaje kwizina rya Shimirimana Onesphore umwana agira kane akaba yitwa Nduwimana Marie Gorette dako umwana wa gatanu nawe akaba yitwa Ndayiragije Celine umwana agira gatandatu bakaba bamwise Bahama Inyakamwe Silas umuhererezi wabo nawe akaba yitwa Ndayiragije Piska nabo abuzukuru kumburi bo muryango wa Ntukamazina Gaspard na Kaburente Emerienne bakaba bangana 27. Kaburente Emerienne rero yaramaze imyaka 67 akaba yahitanywe n'ingwara y'amafigo aho yarasanzwe agwariye mu gisagara ca Bujumbura noneho muri Tanganyika Care Hospital aho yaramaze indwi zibiri n'iminsi irenga ko agwariye muri ivyo bitaro byo mu gisagara ca Bujumbura muri Tanganyika Care Hospital. Aha hari kuwa gatandatu mu gatondo aho imiduga itari mike ndetse yavuye mu mihingo itandukanye abaji bava mu gisagara ca Bujumbura abaji bava mu ntara ya Muramvya ndetse no mu zindi ntara zitandukanye bazindukiye ku rushengero inshuti ya bose kumbure aho uwo muvyeyi twabuze tutanka Kaburente Emerienne ijyanyuma banamusezera.
hamubona umubiri w'umuvyeyi noneho Kaburene Emilienne wariko urinjizwa mu rusengero inshuti ya bose noneho urusengero rusanzwe ruri hafi na hafi impande nako y'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose noneho kuri uwo munsi nyene urushengero inshuti ya bose rwari rwakiriye pasteur yavuye mu gisagara ca Bujumbura asanzwe kumburi anasengera noneho urushengero inshuti ya bose nyene rusanzwe ruri mu gisagara ca Bujumbura umuntu mateka y'umuntu afise imisi mikuru itatu umunsi wa mariage umunsi wo kuvuka n'umunsi wo gupfa ariko uno munsi wa nyuma w'umumama si ukuvuga yuko umuntu apfuye basi birageze oya hari ikigo kiza bivuga ngo abapfuye bazozuka natwe turiho tuzahindurwa noneho ubwa nyuma niho Reverend Pasteur Kumburi Onesphore Shimirimana yasengera ijya nyuma umuvyeyi wiwe Kaburene Emilienne kugira ngo berekeze noneho kumushasha kumushingurana iteka ubwo biri kose manu rero nari kukuburanya ariko ndusha ubushobozi amin nari kukuburanya ariko ntera igitsure papa nari kukuburanya ariko sinobishobora kukurandenze ariko reka ndagushimire kuba bishimye kungira impfuvyi nawe tuvukana kuko uri Imana kandi wewe byose ngo turabigushimira ego miyo waremye umuntu turabishima kandi niyo mutwaye naho turabishima kandi tubabaye haleluya papa uri Imana by'ukuri urahambaye waremye urupfu amina rw'imfubyi abantu ariko reka tugushimire kuko wabonye ko bikwiye bibereye ko aryo rembo rizozishikana iwawe mu bwami bwawe none umuvyeyi wanje araje iwawe kandi n'umuvyeyi wa benshi wari waramuhaye kuba mw'isi haleluya none isi ayigwiriramwo arasagamba ariko uyu munsi wavuze uti ndakwiyegereje none rero Mana wakoze kuduha kubyakira none rero iyi mitima yose iri hano umwe wese mwami umwigishe yuko afite iherezo umwigishe ko hari iherezo iri ni iherezo ry'umuntu wese nicyo gituma mama wanje agiye rero mama turamusezeye reka kwishikira iwawe Mana natwe uzoduhe gupfa nkawe kubera yapfuye akwizigiye kandi yaguye mu maboko y'abakozi b'Imana ariko arakwiyegereza natwe Mana uzoduhe iherezo ryiza nka mama wanje urakoze Mana urakoze kubera ntawo kuburanya ngo gutsinde kandi ntawo guhangara kandi ntawo gushobora none rero turabyemeye kuko wabonye ko bikwiriye reka tugusabe nguze kubana natwe mu bindi bikorwa biri imbere ubane n'umuntu wese ubane natwe twese atawuvuyemo mu izina rya Yesu Kristo amen. Mazi uru ni urugendo kumburi aho ugwara urugendo kumburi rugana ku mushasha aho ubu muvyeyi Kaburene Emilienne yaragiye gushingurwa na iteka aho mubona imiduga itandukanye ndetse yari namuherekeje nibagiye n'amamoto yari mu murongo waba muherekeje aha twariko tugenda noneho twerekeza ku mushasha aho twari tugiye gushingurana iteka umuvyeyi twabuze tutanka Kaburene Emilienne yaramaze imyaka 67 ahemu ku mwuka w'abazima.
nkuko vyama biragenda noneho muri urubanza rwo gufuba niko vyanagenze noneho muri urubanza rwo gufubana iteka umuvyeyi twabuze tutanka Kaburene Emilie naho nkuko nabikubwiye yaramaze imyaka 67 ahemuka umwuka w'abazima noneho niko bavuga ninde muvyeyi Kaburene Emilie yarinde noneho yari mu ntuki aho nkuko vyama biragenda mu buzima bwa misi yose mu mugigwa nk'uwo mubibona ngaha izina ni Kaburene Emilie akaba yari yubakanye n'umushinga ntahe Gaspard mu kamazina ari duhagarariye ngaha ubu Kaburene Emilie yavukiye ku mutumba wa Matyazo ikomine ya Kiganda intara ya Muramvya hari mu 1959 niko mubibona hajya abavyeyi biwe bari niko bisa nikora na Buyogera Marciana ashengeye rero akwije neza na neza imyaka 66 asize mutambukanyi wiwe nkuko mwavyumvise ku mazina ni nkuko amazina Gaspard mubahwa duhagaranye ngaha asize abana indwi abahungu babiri n'abakobwa babiri nkuko umukozi w'Imana bitubwiye mu rusengero aho twahereye bose barubatse abakobwa ngo ni 5 kandi barubatse hanyuma abuzukuru sinashoboye kwegera mutama neza kuko byansubye naho ndabazi abuze kuri 27 general Habinduka ingana y'ibirenze murakoze hanyuma rero uyu mama atashi no musi mu byamuranze cyane je ndabizi yanzwe n'amateka adasanzwe iragiye zadusigaranye n'umuntu yarafite urukundo rw'umusesekano mazi mu nyuma yo kurangiza umugigwa wo gufubana iteka umuvyeyi twabuze tutanka Kaburene Emilie niho umufasha wiwe noneho umushinga ntahe wiwe ntukamazina Gaspard nawe mu majambo noneho yavuze avuga ngo ahandi ngaha kubw'uwo musavyi wawe ari umugenzi wanje twabanye kubwawe ndi kumwe n'ishengero ryari rimurongoye kubwawe ndi kumwe n'ibibondo vyiwe ibibondi ndwi nkuko vyavuzwe n'abuzukuru 27 n'umuzukuru none mwabantu mwese shengero mukoraniye ngaha uru urukundo ikiciza mu nkoreye Imana mva ngaho icanditse ibandikira amashimwe kuko muri intwari Park noneho umushinga ntahe umuhisi Kaburene Emilie niho yavuga ati mana ndakwinginze protokole yawe izindinde mana yo mu ijuru ndagutakambiye hariho ibitero bishikira abantu nkamwe ndasavye protokole y'Imana protokole yo mu ijuru abari injungera mu bwingo bwanje kuko ivyo abumva ikirundi n'ikirundi biteza n'urubwa biteza ubukozi bw'ikibi biteza guhinduka mu muryango ibibondo bigashobora gutandukana nase n'abantu ntankeka muri iri jambo noneho umushinga ntahe ntukamazina Gaspard umushinga ntahe yari yubakanye n'uwo muvyeyi twabuze tutanka Kaburene Emilie ngira ngo muraza gutahura ico yashatse kuvuga muri iri jambo ati mana ndagusavye protokole yawe izindinde noneho namwe nshuti n'imiryango muze mumfashe gusenga kugira ngo hariho ibitero bishikira abantu nkamwe ndasavye protokole y'Imana protokole yo mu ijuru abari injungera ivyo abumva ikirundi n'ikirundi biteza n'urubwa biteza ubukozi bw'ikibi biteza guhinduka mu muryango ibibondo bigashobora gutandukana nase n'abantu nuko mazi arangiza avuga ati nkuko mwavyumvise ati Imana yo mwijuru ndakwinginze uze umbungabunge noneho uze umfashe noneho undungikire protokole yo mwijuru ize indinde kugira ngo sinzohemuke canke ngo bitume
noneho ndondera uwundi mugore kuko byohava binatera byohava kumbure binaducanishamwo n'abana banje twari tubanye neza. Nyuma y'iryo jambo niho umugigo ubandanya noneho wo gushingurana iteka umuvyeyi twabuze tutanka Kabure Emilie naho nkuko ngoma ndabigaruka ko yaramaze imyaka 67 ahemuka umwuka w'abazima, aho mubona nkuko yashingurwanye iteka ndetse anashingurwa no mu isandugu nziza ndetse anashingurwa no mu kibanza kimeze neza cyane. Aha nkanakubwira ko inshuti n'imiryango ababanyi bari bahari kugira ngo bashobore gusezera neza mu vyubahiro ntangere uwo muvyeyi twabuze tutanka Kabure Emilienne yaho yaramaze imyaka 67 ahemuka umwuka w'abazima. Maze mu nyuma yaho niho umugigwa w'amashugwe nawo wakurikira kugira ngo umuryango wiwe noneho n'abacuti n'abagenzi bamushireko amashugwe noneho mu mvo yo kumushingurana iteka. Nuko umugigwa wo gushira noneho kwa mashugwe umaze kurangira niho twafata urugendo noneho aho twagiye gukarabira na cyane mu kurangiza umugigwa wo gushingurana iteka umuvyeyi twabuze tutanka Kabure Emilienne. Noneho reka ndagushimire wowe wese usanzwe ukurikirana urubuga rwacu rw'inshuti ya bose ko ari ibintu bizima, ko ari ikintu ciza cyane mudukorera, kuko aho mamuzi ko tugenda turabashiriraho ibiganiro bitandukanye noneho tukabazanira no muri zimwe mu ntahe kumbure z'abagiye baritura iki kigo noneho kibafasha kubavura ingwara zigiye zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hemorrhoide, noneho musipa, amibe, amaso, gute, hypertension noneho n'izindi ngwara zigiye zitandukanye. Reka renda bashimire ndanabifuriza kururanirwa mu vyanyu no mu banyu, ariko kandi ndabibutsa ko hamwe mwogira ico mubaza ko mwo twakura kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 796 951 canke mukatwakura muciye kuri nimero ya limitere 69 199 247 76766 951 canke 69 199 247. Reka ndabashimire rero ndanabipfuriza kuranirwa mu vyanyu no mu banyu noneho no kugira amagara meza mu miryango yanyu. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.